hehe Uramuheba. Kamera ufise Abahira. kuri ipantaro yanjye urayiteye kuri butura uratuye kura wenyene kura uvyaje mu niba katari twaraza basi ni mumbabarire basi inzira wari uvuye kwanjye Ukareke kaje. Are. genda uzogwa imbere gusa iyo butura murakoze 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 ntuzosubire kuhacaka yego nzobwira n'abagenzi banjye genda rero genda we
ndagusabye cyo kumbabarira sinshobora gusura kurara hanze Mana ndagusabye ndetse kunyemerera kwinjira mu nzu nta namwe mfise wo kujya umusaza waje mfise ndi inshuti mfise atari ngaha nyene Mana ufashe akambona ngaha nyemerere kwinjira mu nzu wese nimero kicho narakwiruka wese nimero kicho narakwiruka nijoro asi kwa sona nyoko wigiye ivyo shaka uriko uranyumva uraziyo bari uru rupangu rubona herukira umugabane wa sona nyoko ukurikire musaza wiwe yagiye nibazo bahanze uriko uranyumva warandambiye sinishaka no kukubona mu maso yanje musaza we yariyo muri aragenda we yarabitoye nawe uzokwiyobora Ramara kwihangana Mana ijambo avuga ngo dufite ibishobozwa nawe duha inkomezi Mana kuba ufise zo kwihanganira ibi bintu Umwami ijambo ryawe rirabivuga ko naho data na mama boduta wowe uzodutora Mana ndakwinginze untore muri iki kibazo ndazi neza ko Imana iri mu ruhande rwanje kandi ijambo ry'Imana riravuga ko byose hamwe kubanyiza no kugira ngo bitugirire neza Mana nizeye ubushobozi bw'ijambo ryawe ndabitse ko ndashobora
Karibu rero. Kumengo uranyitaye. Ndakwitayeho cyane. Kumengo. Hama nawe. Sha oya ntacu. Unyoye mba nyoye ntubizi. Ahubwo niyo ntebe mbona wayigije kure y'uyigita aho ngaha nyine. Ajike nawe imikino ukazi no gahora shayiza na. Oya Ibrahim urutebe ruri kurera aba vraiment espace ngana hari umenga ndiko mvugana n'umuntu ari mu kilometero vraiment oya igita ngaha. Ufite ikikere. Urazi yuko ufise akazi kinshi. Umva yuko ibintu byo kwikira ntaje ntitwobihagarara ko cyane ahubwo vyiza direct mu mbe ngumbwira ibintu. Ikintu cyanya mukuru gitumye umpamagaje ngaha sinzi kubera ko ndihutashaje sivyo. Ariko ntacyo nabikubwira unyegere ireguri kure yanje umvijwe ndiko ndakoresha ni rinini ya gusa uri no ngaha nyine ikine ko kazira cyayi ndakwegere basi ariko nawe Ibrahim ariko nkabona ko unyegereje kuzika oya subira wegeze kandi nebe ndagwicare oya ariko nawe cyako ntacyo iyo mikino niyo yatumye n'umuhungu yahora kurira muzeye afaho kazi ufise imikino myinshi ariko nubona ko ukuze fe imikino ariko basunisha kubona ko batsinda kwitayeho ndagukunda we nufise amaze urumva nyene ndumva nyene ndyohewe muri jewe nk'ubu vraiment numva meze neza ndaryohewe n'ukuri shaje ke vraiment merci vraiment sinekwe ko kwitaba kandi urabizi yuko ndi umwana mwiza singambarana ariko ndumva umengo inyuma yaho mengo hari kandi kantu mengo nyene kugomba gusobanura neza ariko kamyo ntiko ragomba gusobanura neza ko bara gusangira bisanzwe gusa mbwira igeze intebe ino igeze intebe hakurya niki bimeze gutije je n'ukuri ntarinze guca hirya no hino ngo mvugira mu migani umvugira hehe ale n'ukuri ndagukunda what ndagukunda wait don't touch me chike genda kubaza nico catumye umpamagara unkora mu narimo mbwira urankunda niki my friend nico itumye unkora yondi nene ari vraiment we ntusubire kunkora nikosa kuvuga ko ndagukunda ariko reka ndakubaza wa mukobwa ufite imyaka ingahe oya imyaka afise ndikura gukundana kandi nawe vraiment naco mbaye yantuka nakubajije ati mbwira ufite imyaka ingahe Jishe ndakubajije ufite imyaka ingahe bon jendi nko muri 2000 uri muri 2000 warahejeje ishure ubu ugeze ku rwego ko kwimvira gukundana nanje ariko si kosa bon urabizi jiki ntakubesha en fait iyo nza kumenya yuko umpamagarira amajambo nkaya sinirwa ndaza kubera kandi niyo mpamvu nakunda kubona ku kazi zana ubuntu sinzi babagita bwakeya n'iki ndakubwira iki kintu jiki ni nziza kunkunda ariko niba nankunda wamaze vraiment nta gahunda ndabona sindaronka gahunda yo kuja mu rukundo n'umukobwa wari wese cyane cyane umukobwa tukora akazi kamwe umukozi wa papa n'iki ntankunda jiki ndibaza ko kwavutse mu 2000 ndumvura kwije imyaka yo gukundana aha hanze hari abahungu benshi bafite imitima ikunda ndetse bagomba kuja mu rukundo bagomba kuja mu rukundo umukobwa mwiza nawe cyo guhanura kera shaka umuhungu afise gahunda akunda urumva naho je niba nkunda vraiment wamaze kandi merci beaucoup ivyo bintu nta
Mexico naheruka kera nduhewe gashaka nzi ko mfite ibintu byinshi mbere yuko ndakora ndabizi shame none ngaha gute utirasa turahanye ndahare gashaka neza nari ndabakumva ibyo bita gukumva byakwe nakuta hano bizi ko uri umujama wawe ntagata bari kurampeba amezi hafi atatu oya tatse amakuru yanje oya none wowe urabizi ko turi abagenzi ndaguhevye bisigura yuko hari ibintu mba ndimwo ariko ku mutima wowe uriko urabizi ahubwo supi petit frère wanga oya nawe yo anjye mviriza igedoro ukagumura nimba yariye ibiki urazi ko turi abagenzi tuyaga dutwenga yanciye kuko nyine petit frère nyene usanga yari yihuta cyangwa usange yashikamona usanga yafite ibintu byinshi mu mutwe aya sinibuza ko yari yihuta gusa wewe hari ibintu uri kuramisha supi urazi ko turi abagenzi wewe na petit frère wakuva grand frère wanyu apfuye mwarahindutse ukuntu wowe uko siko nari ndakuzi uribuka ingene wahora unyakira serutse harya honyene waba uriko uratwenga ariko kuva tuyaga sindabona nigiwe gawe mone yarasanze isi ifite amasurprise menshi tubikira kandi uko umuntu agenda arakura mu buzima niko nimwe igenda iramushaka ko atabyiteguriye uriko urazana aho gutabona uciye imigani cyagenze wavuze ko nawe na petit frère utakuvugishije kasha yiruka wavuze yuko na jewe wabonye narahindutse ko nawe ndakwakira cyane supi nibiki kugumumisha mbwira none uranyinya bimeze gute uretse ko turi abagenzi subi ntihagire ico ndagusaba nimba ari ico nokora ndagikora petit frère yaramutse sa none ajahe yomuka ajahe ko mwebwe atawundi migambo musigarana nandi sinakubwira ngo aragushika n'umunsi kuva ryari ubona ibintu vyo ngaho vyaramurengeye nkuko babivuze nyene grand frère amaze gupfa kuza ko ngaho ko arahindutse wese nk'ubwambere vyari bimeze nabi petit frère rero yahise no kugenda ikimbabaza nuko kuva agenda nta n'amakuru yiwe afise Simeon sinzi ko ari muzima sinzi ko yapfuye none oncle wanyu ndacabivugaho ndabizi yuko atabafashe neza ariko nogera yaho umwana agenda ntagire ico avuga ndibaza mwararondeye biraha oncle subi siko ndatahura ibintu uri kurambwira ko oncle wawe yaranumye petit frère wamaze kugenda kumuvuga oncle nibiki oncle wawe yabagize iki subi mbwira oncle wawe subi kubera yuko nibiki subira mbwira ivyo bintu ushaka kubwira iki ukora iradiyo nawe ushaka kumubwira iki uwazanye abamenyesha amakuru ngaho ndiko ndakubaza ashaka kumubwira iki umumenyesha amakuru akora ikinyamakuru kimeze gute cyitwa gute wakoka ushaka kubwira iki Dapfa! Intebe wahinduye ndakubwira ko intebe mvunira intebe cyo dukora
nawe ntibyakubwiye usikaze mu mukobwa mugenzi umenyesha bakuru kuri naho bazitangishura wowe icyaro hasi umvire ku ntebe wategereza kujya eko kwiye ubusutwa busuzana ngahamwe inzu ubu umwisi nzosanga abahungu itangwe kuzana udukobwa ntagiye tuva Dabaga wumvise icyo navutse hama ndakubwira ikintu kimwe raba ngaha mu maso ndaba mu maso uranteye ndatinyitse nakwibuye sinzi so sinzi na nyoko hano gusatura umutwe hamwe babura niyo bagiye ikindi nokubwira cyo ndakwihanije sinzi subire kumva mu gihugu cy'umuryango wanjye nkarure rimwe kabiri gatatu basohotse uko inziza mu mihebere yose iza mu inzu yanjye wihene suye ko mu bikene y'inzu zo gusatura Salama mpuzi.
umeze fresh. Cha warabuze kwera imyisi sinzi ibintu biri mu wawe. Oya jewe ubu ndiko ndakora idiri neza. Ubu nta kibazo ufise. Abo ikibazo sigaye mfise ni kimwe gusa. Ubu umukobwa ubu ni wasigaye muhira we. Kaga ngo bavukana karagiye. Ubu ntawe ukimugira ahubwo sinzi wowe umukire. Ahubwo yana amahirwe dufise yo kugira ngo ijya ntuze yose dufise tuyikure mu nzira. Ubu si hakiri wangu ubu hasigaye ujya mukobwa wenyine kandi ujya mukobwa ibintu ndiko ndamukorera ndiko ndamuturika. Ubu nsigaye ndamuraza hanze kugira ngo abone ko ntamukeneye ma. Abo kiri ujike wewe nashaka wewe. Ndashaka kumubwira umukiriya waya prasara yari isigaranye ngira ngo turabe ko twakura mu nzira. Ariho sawa bikaba bikinda kwerekana n'ibintu tugira dukoresha. Ujya mu kuba ngenda mufate nabi bishoboka byose. Sivyo wewe abakobwa bafise n'imitima mitoyi nta bintu vya hatari ikagiye ngerageza uburyo bwose bushoboka. Ndamufate nabi. Ndaza zokwiyomora. Ko sinotera ndamwiruka ujya unyana zokwiyomora. Sawa uwo mukiriya umushyire hagufi benzo kwereka. Yazana amahera twirira amafaranga wawe. Ubu ndiko ndagerageza uburyo bwose bushoboka ubu nta kibazo giye nta ngorane n'imwe mfise kuko ubu nta muntu n'umwe nemereye ko nigira nemera ko yoza kumuramutsa. Aho byaba bitera ikibazo akabona ko ndamufashe na nabi bagashobora kwitwara ubu twe nta ngorane n'imwe ihari. Nta muntu yemerewe kwinjira mu rupanga atari jina mu mujyane mu rupanga. Bajya abana ntibazi ibyo barimo bavutse na nabi nicyo gituma ubona bameze kujyaje. Sawa nta kibazo wewe karibu tuzoganire uzoze binashobotse uwo muzana kugira ngo amafaranga twibereho neza. Nta yindi si dukeneye atari ubuzima. Sawa.
warahiriwe uri Mariya oyaye muntu yanyumva ko ari yabonekewe n'umumarayika mwarabonanye n'umumarayika muravugana ati umugabo wawe n'uyu uranga aba diaspora ba sesinoti ushaka bamwe baba motari hari rega muntu ndakubatse aba diaspora nibo bagabo bonyene bahari oya sibo ariko urabona nawe ari ibintu usanga nyene dutegerezwa oya naho azoza ujya mu motari nyene uri kuragaya hari igihe azoza tukabana neza gusumvya bubana n'uriya mu diaspora okay na dimani nzobigira naje nzoyisenga basi ivuge data kwisigaye ivugira iwanyu Mémé, Subira chérie, ça va? ça va, mais de l'aise. Dis bon. Uragosha. Namoni aringani, sawa meze neza. Barusimushitsisha. Namusiragende n'abantu twaherukana kera gusa. Yego kwe. meme ujya ninde Yesu oya karibu supi Monya. oya ntiwicare hiya cyangwa uko hasi sindiko ndata ingonga hagati yacu kuko none meme Nacho? Nenda nabakubuye. Kumbe muratangaye none gamoni. jewe ukunda kubona wawe uri umwana utagase mwisite ugenda none ni wewe Nje. wabaye iki Nacho ndahanye n'ubuzima none twagiye gushaka guhinduka. uwo ni wa monkre wawe n'ubu uracihatiye hajya hantu None ogirega ni muhira haruzuye urashaka kugenda n'ahandi hantu atari hajya aguma gukubita umenguri sinzi n'icuri subi none wowe ubwenge bwawe urakora neza cyane. None ngiriye iki gamoni. uveyo Kandi ari bigeragezo nigeza gupasa hamwe nkarengana. hari igihe ibigeragezo twebwe tuvyitamwo pasi urarigara twegwiwe Moni, umubwiye gute? Ah, Moni yica umuntu. kumwica gusa umuntu yaguteye amagorwa ifo yuko nawe umwereka yuko kati Moni wowe umuntu uramutse. umuntu n'umuntu Yica umuntu ankora w'umuonkre wiwe. Azoca abahe? Azoza kuba iwanyu. araza jiyo Subira wirinda amajambo mabi bariko barakubwira. Ivyo bintu maguhenda. mayina uyu wunye misi ngo ari ivyiwe wowe bimenye ibintu vyo ngo nivyo kwihangana misi yose wowe wihanganira umuntu mu gatondo avyuka gusuka kw'amazi saa sita nurya nivyo warondeye aca biga wenyene wowe kwihangana Subira mwana wa mama. nako ntikanavuga wishimira Mureke. Kimwe Monya, ndavuga ikintu kimwe. Nemurazi kuri umugenzi kandi ndamwana Monya yari umugenzi. Rimwe atari we twaherukana haheze iminsi y'unye rimwe hari ibintu yahora abona byo kugira nkamubwira. Ariko hari ikintu kimwe mu buzima nize. Dawidi niwe yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo naye gucumurako. Hari ibintu ducamo uwo Monya bigasaba ko tunuma kugira ngo turindire igihe c'ubwiza. Kumbwira ko namupasura umutwe numva atani nguvu n'amazi kuri mugore nkuko bivuze by'ukuri ndateka simfungura impuzu zose baraturiye izi mfise temba natari n'impuzu sinzi ivyo urimo mbona kazi ntagenda ndi gusa ariko ndashima Imana ko biri kose ndabizi neza ko igihe gikwiye kigeze ariko ngene ntivyoroshe kabisa wowe mupfuye rumwe na meme aguma avuga ibintu vyo kwihangamviriza meme wowe nuko atani ibintu vyiwe uzi cane mbaza jewe tubana hafi nama mbona amazi mu gatondo saa sita we nawe ukacuza ngaho umuhanura ngo kwihangana we ntavyuzisha urambaza nije ndabizi mana ndabibona Moni, ivyo uriko uravuga vy'amazi n'ibiki? Cese ndiko ndabitahura neza. Ubutaha twarahuye na Subira mbwira siko twari twavuganye ko uzoza tuganire. Sinari ndabizeye ko uzi uyu munsi ko urazi ko ata telefone ufise. Mbwira rero vyagenze gutega mwiza wanje. Mbwira sha. meme nkuko nabikubwiye nkuko ariko arabivuga vyareka kubwira ariko
Meme arafite bwanje nata. byaragiye nimvira ko mbana n'igisimba muri iriya nzu iyo ubonye karagenda mw'ibarabara hari igihe wava wiyumvira ko ari umuntu muzima ariko nagenda mbwiye kurya mugabo nukuri Imana imubabarire Mpamvu ndakubwira wewe kuko amaze kuba nk'igikoko ujya naho womwica niyo gukurikirana Moni kumwica subira na kera muri bibiliya iyo umuntu yagize nabi yarahanwa Dawidi yarishe Goliyati yari kucamureka kubera aragize subira ngo nta catugerageje kitari cyo kwihanganira bavyo ivyo Moni yariko arakubwira ngo kumwica ubu wagenda ukamwica bakagufata bakagutwara mu mpinga beho no mwica uzocuba no mwica nkoresheje iki no ahubwo ico mbona genda wiyegereze irya Bibiliya uretse ko twahuye uvuye gusenga umusengere umuntu arashobora guhindurwa n'amasengesho yawe genda umusengere kandi azazohinduka ivyo ariko arirukira vyo gufata nabi kubera amatongo ni ivy'isi kandi ivy'isi tuzobisiga ngaha nyene ariko turakwiye kwihangana kugira ngo dushike ku co Imana yadusezeraniye nakoze ukuri ndakomeje ndarindiriye shasubira je numva babandanya kwihangana ureke kumviriza amajambo y'abantu agutuma gukora icaha ukore kuba uri mu kigeragezo wongere ukore icaha co kwica ivyo vy'impuzu navyo ntiwaburi ico wambara inge mu kanya ndaca turarasimareka murinzi subi mviriza para kumviriza amajambo uwo bamwita umurokore sinumukizwa je narasi indirimba mw'ishengero ariko warahindutse mo none ahindutse gute abantu bahinduka gute hari icaho uransanga mwe je uhana umushenzi umuntu agize n'abarahanwa no mwica ushobora ko no mwica nkoresheje iki asi ntuzomwica ariko nawe amazi agusutse ko umusubiza yandi wigira mwica sinomushobora Tenanara subira ntiwaburi ico wambara harimo impuzu zo kwambara c'est vrai harimo Nizo ngabiye yego ndazishingabiye wigoye meme oya nta kibazo kwisi no gufashanya ko nta muntu abaho yikwiye ejo nawe uzofasha abandi ayibona umviriza rero umviriza nabonye ko ubwo asigaye abamarayika nkeka hariho n'abaki umviriza ivyo bintu vy'iwanyu subira ni vyiza wagabanya impuzu nyifiteho ego meme urakoze subira n'umugenzi wanjye nanje ndamufitiye ikigongo ariko ivyo bintu vyanyu bihagarikira okay jereka ntahe subira nta muhira urabizi vyankure wawe urazi kuvuye no gusuma kangende nyene murakoze mo sindi niyo zitwariza umuhuza ahubwo hano twizere ko Imana izimpaye nza gushobora kuzirinda ariko ndagiye kubanza guhindura impuzu no munsi vrema hanze genda dimanche n'apendeje basha tugende n'ukuri je tujangana ndaryohewe n'ukuri ame duherekeze ndabaherekeze no kuri murakoze cyane akanya twaje kuramukije nenda bakumbuye shangu ndagutwaze so amasashe yawe nayo nisiga gusubira no mu bintu menshi ntaco kivuga nuko baza ntihari
uratorotse wa mbega uje ngaha ukira washaka Shareka sihari. Bejo ntarataha. ari gutangara None nje mbonye kazi kose ndagateje koropa guteka kumesa impuzu wa mungu wiwe. nta mazi wagatwe kuno Umatendo zivyiza na. Cyangwa gateganza kurabura ntera induru ewe watesheje no musi meme yarakoze umve. ewe none Usasha. mbe ntazarabona Ntarabona. waziyegeje haha ni Ewe naratsitse. Umuntu wo mu cyumba canje yinjira kuraba. none ndabizi ujyanye Gusa umunsi yozibona ziba ziri imuriro. Yo wawe ndati bihumuriro. Yo nyiti. Asanze usamemego. uwo ubwo munyicisha ibijambo vyinshi Mfitiye gishaje. je nubizi uryamusiye turi kwa meme Musi okay. ubu nziye basi niteguye hajya wamengo ndawashwe muguma muvuga nkumva nibishirani mengo nobatsa umviriza rero wokwe kuguma wumviriza amajambo y'irya mukobwa Kubera nyene mba numva n'amajambo yubaka. ayi wanje arasambura Oya, meme vraiment n'umwana mwiza. Kandi aratwisenga. umenye yuko je twamenyanye meme mutaramenya David, bwana watumye ndamumenya kandi wabwiye. amagorwa yose wabayemwo urazi ko ari je nagufasha hari n'igihe wasanga duhakwa gukubitana None. umviriza ikintu gihari wa mukobwa we urabizi je ko nkundana n'umuhungu yifutse David. urabizi Abo taramuheba bien sûr. mpora ndagucorera nawe wiyo wiri ubusa Biko ndakwimutse ibintu nk'ibyo byose. David mon. ndabikwibutsa nyene kugira ngo wumve yuko amajambo y'ugataguha n'ijana udakwiye kuyumva umviriza ikintu gihari onkre wawe narakubwiye urya rutwe rwiwe rwuzuyemwo amazi niyo mpamvu akunda no kuyagusukako uravyumva no musi uriko urazwi nka kwa wambaye Arenze nago. yaba umeze kwa kundi Kuntu umwanga umengane wabigiri. je ndamwanga sinzi n'impamvu kimuhamagara ngo anko nyabaki banko hari naho bari bafata neza abana babo pana barya umengo nta nakuzi umviriza nimba ubishoboye agusutse ko amazi musutse ko yandi umwereke yuko we utakira umwana hari kera ukiri mutoya aho atoteza abantu ariko ubundi murakuze okay uko uranyumva murakuze rero ikintu gihari nivyaba ngombwa rega hakagume gutoteza kwiga ahari wofuma umubura bikitwa kwa mubuzi mama wantu wamubuzi Asuke kwa amazi ndamusuke kandi gamon. Ari oncle. Ego no musi none sigaranye nk'umuvyeyi wawe. abwiye ko oncle bahari agasibo ni ba fake Umanura iki rero wewe? umviriza wa mukobwa sawa navyumvise kwica umuvyeyi si ibintu vyiza
ufite umuntu wese ambonye ubuzima mbayemwo nta kindi kintu yomanura ariko ikintu mpora nibuka mama na papa bakiriho tukiri abana batoya hari ibihe twanyuramo mugabo nibuka yuko ikintu ca mbere batubwira tugira ngo iki jambo ry'Imana ivuga kuri mwebwe aba ico conyine mukomeza kwa maso sinshaka kuraba rero ibiboneka nkuko abisi babibona ibintu bisa nabi ibintu bimeze nabi ariko ngomba kugumiza umutima wanje ku jambo ry'Imana rimbarira nkuko meme yabituye kudusigira urya munsi rero guca niyo utangiye kurongorwa ndumva mega sinaba ntawe ntisigura mariage carico reka nkomeze ntihangane nkuko jambo ry'Imana rivuga hanyuma kumbure yuko igihe kwiye kigeze Imana izompa umutipe mwiza nkunda ntantwaye kubera ngo antwaye kubera nkunda kuko urumva umuntu uvuze ngo bantwaye kubera piti rero vraiment ndumva ivyo bintu wapi kabisa sinokubwira ngo mu nzoza duhure nawe wapi Uravyanse urasimanura agenda guhaye uretse twabanye muri vyinshi twagoranye kenshi uri kuranga Imana ndaguhaye okay tugenda meme nakubwira mwamenyanye jaro uko twatanguranye camugumana na mama nta mpanuro nimwe zose ngiye kukaziba ikizokuba ko cyose nzorabisha amaso uravyumva ntuzosubire no kunyita genda umugenzi wawe kuko umugenzi wawe urumviriza ica kubwira hari kimi nakubwira ngo ugende usambane ni mariage muzokora azogutwara ku nguvu umviriza rero izo zari impanuro zagusa nta mahera wampaye kugira ndaziguhe okay iyo umuntu umukoreye iciza abona yuko ari kibi azovyicuza mu nyuma ivyo niko ndakubwira uravyumva rero guhera uyu munsi n'isaha impanuro yiwanje uyibagire uyibagire nimba uzondamutse tuye mu nzira utandamusabira kuraje ivyonya habwo rero utayi wanyu sindagushaka Dumiwe none kwanga ico umuntu mubwiye gihe va kitamwora yaca bivamwo urwango n'iki mvunagana ibintu bisanzwe ama sindamukunda meme kukurusha kubera mwese muri abagenzi juste ko numva ko ibintu avuga ari ibintu binyubaka kandi ndavye n'ubuzima bwiwe mbona yihanganye mbona ameze neza genda rero genda muvugane nawe undiki ranyirukanye neza gabon sindagushaka ngame uratumye mbadisi nk'ubu nari namubwira ati nakuronkeye nashaka kumubwira ati byahindutse wa muntu yanse ntakunumva mu maso ntakunumva mu maso ukareka kuguma untera ibishirayi bye genda nyimbo genda ko ni kumeze nakubwiye genda Ona tugize imisi dukora ugiye ngo mukafere ubundi umukobwa nako na wene twamurangije tabigize ivyo ariko nyene urabona nanje mbisi nzohafasha sigara ndemenya kama ata muntu umwe fise umuryango afise ikintu kanafasha sivyo kandi ururuke ko hariho umwe haragize kugira ngo umwana afite ibihabo by'amana kugira ngo usigorane nyabakino ngorane fise ko biganzo hava sinduka sana umuntu ari wenyine maze kuba febre apana kuba febre we nta bakobwa wishinga canka abagore kuko inyamaswa itanguye kwishinga inyana yayo canke ikishinga abagore cyangwa kuba febre utanguye kubwira ubwoba kandi abwo barenda kuzika ko wewe mambo nayi ndikubeko yego data amatungo hano turayarya kandi bigenda neza biko bigenda neza amatungo ngabo rero simva ko birewe neza tuza tubona dufise amafaranga wibaza ngo twayakuye tuba twarakoze amahera twarayaronde nawe we nta mafaranga ushaka ndayashaka nta matungo ushaka ariko ntanabone ndayashaka hazoboneka rero sikizidiri yakunze ufise ingorane nyabaki Simeon
ibyo si byo byari bikwiye kuguhangayikisha. Vuga ugiye kuba bose ehera bakwereke. Urabona ko umugore wawe twamwishe, ubona aho twishe musaza wiwe. Nkwereke kumwe nagiye kuca twegeranya ibisigi amatungo yiwe yose. Niyo mugambi tugira dukore, kuko abo bose nta numwe akiri intambamye. Si uko kimeze, tuza nta bwoba, ntusubire kugira ubwoba, ugiye kuba umutunzi. Nkuko kimeze. cyane gose yego Franzi rero umusore wanje amwe yuko tumumvise mugatuza tuzere kudenza kuraba byarizo none aho ufise ubwoba. Urabona kaka poudre kamwe gatuma umuntu atavuga. yego Wakagendanye ndagafise ukashira muri moshwari ukamusha mu mazuru mutazosubira kuvuga. sawa sawa boss. Wabihejeje na fresh subira muri position yawe. Franzi urasubira kuvuga twumvise beri twasubira mugana yari kimwe gute urumva tuza ushobora hamwe kandi mwe abantu jewe banyita umukora munsi cyose genda biri ku rutonde nta numwe yabonye kandi ntazosubira kuvuga bisigura yuko ata muntu n'umwe azovuga. Aho si sawa aho siri kutazosubira kuvuga. Yes, of course. Yeah, it's an anarchy. ahantu urahize mugira ubwoba uri kumwe nanje. Gusa ko tubonana ugira umbwira iki? ndafise ubwoba cyane ati ikintu nakoze ubwo buryo umutima urawizeye neza we umuti nawizeye ijana ku ijana kubera ko majije ko nukimubona kuvuga munsi sinigashobora kumubona. ahubwo ikibazo nashaka ndakubatse neza ko yamutunze kuko hamwe utawizera akaza kuvuga ivyo yabonye tuba tubize ngorane. none nk'ubu boss hamwe yumvise yuko yagutorokanye
wumva yuko we mwokirana wewe ahubwo nyine bose bari bose wanje hari akadi duheruka gukorana aca atarukira ahantu ariko mugabo ubu vuba ari mu kugaruka bazi kumujyana akazi ese ko bazi kwenda kumuzira kandi bose bari baza akazi kazi genda ufashe ndiba turamuzi bamunsi yana namubona ahubwo ntabyo kumuzana ahubwo je mbona umenga twica tumwica uzi ngo uvuze ko hariyo we numufata zishitera kuraho nikwirikira tuzovyimira kandi dukoranye neza ndakwirikira uzonda ngenda kumurira amafaranga sawa sana Oui. Salama man, mete fresh. Ekumani chimete ni pomvritsa. Uya manzi nyumviritse gatoyi. Mani jindagitse ikibazo kuri kwimana. Mani urabona yuko karidi twabwo tuza kuvugana. Burya nsose ngiye kugura amayite kwibarabara mani. Sanga umukobwa yafashwe ngira ngo yafashwe n'ibirara bigomba kumufata ku ngufu. Mari burya ikintu cya mbere nkoze nshimanza ko nshinda mutabara nshinda mujana muhiye n'ubu tuvugana ari mu cyumba. Burya rero umuzihi we yari muri chambre nawe yashitse n'umunsi ubona yahora hanze. Iyi muzihi yahora hanze. Man ikintu nkoze ndamushitse mu cyumba cyane kugarana burya jewe nshimanza kujya muri douche n'ubu tuvugana mvuye muri douche n'ubu ndacajuze gato. Man rero maze kuva muri douche ko jewe urumva je ndamushikanye mu nzu ikintu nkoze nshingira muri douche ngarutse muri chambre ndamubaza izina ryiwe nta n'ikintu kimwigeza nyishura man no kuvuga ntavuga man mutse hari muhira gusa ndabikubwiye ko yashitse no munsi man je nagerageje kuvuga nibaza no kuvuga ntavuga na nyamo ntavuga
sawa kireka ngerageze basi bice vyasi uheze ushaka kugize umurabe nayo kuri ndabico umfasha sawa sawa reka maze subi uwo muze ndatinya kapfura bona sawa Bon appétit. Merci. Nako mole. Mole. Yeah, merci. Mushikanje nawe yaratevye. Mama papa. Nagenda kubaza ikibazo cyane. Aratanguye kumbaza ivyo mbaza ari wewe. Oya gusa ndamukumbuye me. Mere wagize. Urabona yuko mere haize ikiringo c'imbi zishika zibiri atari ngaha mu rugo. Namaze kumukumbura so. Ivyo yagiye none. Ndabizi ko ari ku rubanza nene haragira urubanza ruherangatse. Mama wawe twaje tuvugana mu gitondo nibaza ko hari yaje atora uzi ko naje ndamukumbuye nta kibazo njye nari nzi ngo ni ibintu cyo ngo habimwe ruba kumbaza arafa pasi ya nibaza ko ijya kutazosubira kumba nibishi none wonyakimwe Bayangiye mu cyumba pa. kandi wewe ubitsimisi Nta kibazo na kimwe. ncanga wanze ubwiye none wewe misi yose kandi wese ijya mbere njya kabiri bigiye wenda turiko turafungura ucugerekiye kuri mu cyumba si kwasi Basi nyene mu cyumba basi mbona ko ndi kundafungura pa. none kubera iki wama uvuye kugiye kuri mu cyumba iki ndakujenda nanone genda Nta kibazo. Oya itonde nta kibazo. Kewe sivyo. Oya mzee ya agomba je ukazi nta kibazo na kimwe mzee kumeza. Itonde nta kibazo sivyo. Fungura. Nta kibazo na kimwe fungura. sa